Ndabaramukije abamenyereye gukurikirana inzira zitandukanye zotuma ushika muri Canada uje gukorerayo. Uyu munsi nagomba ndababwire ukuntu wo applying canke urondera akazi ko kuza gukorera mu mahinguriro canke factory workers, uje mu factory workers uje ngaha. Hanyuma benshi urashobora guca bibaza mbega bigenda gute, bimeze gute. Ni inzira novuga ngo imenyerewe cyane, novuga ngo kino gihugu kubera ubunini bwaco canke ibikorwa bafise vyinshi, hariho ubuzi bumwe bumwe novuga ngo bene igihugu novuga ngo imvukira zaho badakora, rero baca bahiga kwifashisha guhiga abakozi bava mu bihugu bitandukanye. Rero hariho ico bita TFWP, ico bita temporary foreigner work permit, no kuvuga ngo ni urupapuro baca bahiga rero kuha uburenganzira canke impapuro abanyamahanga zibemerera kugira ngo bemererwe gukorera muri kino gihugu. Hanyuma urwo rupapuro rero TFWP ururose ucukora imyaka 2, ukoze imyaka 2 muri kino gihugu, ukora muri kino gihugu imyaka 2 ya experience, bica biguha kuronka permanent residence CPR, Canada permanent residence, ni kuvuga ngo ucuronka kuba nk'umwene gihugu ngaha, kuhaba ibihe byawe byose permanent. Ivyo navyo urumva inyuma y'imyaka runaka nk'itanu ucika umwene gihugu, ariko permanent residence aba yemerewe ibintu byose muri kino gihugu, uburenganzira umwene gihugu yavukiye ngaha bafise nawo bufise, havuyemo gusa gutora. Mbega rero ikindi nagomba kuvuga nuko iki gihugu kigukeneye cyane, kirakeneye cyane abanyamahanga gusumba, gikeneye abantu bose gusumba uko wewe washaka uvyiba, kiragukeneye gusumbya uko uvyibaza. Hari ijambo abantu benshi ngaha anya bazi nk'icivugo washaka cabo ca kino gihugu ca Canada, no kuvuga Canada icivugo cabo ni donc people is our business, donc economy y'igihugu canke iterambere y'igihugu rihagaze ku banyagihugu. Kuko umukozi wese akora hariho amafaranga abwirizwa gutanga ku gihugu, hari amahera abwirizwa gukata kuri chaque pays. Rero no kuvuga ngo iki gihugu kiragukeneye uko uvyibaza. Rero ikindi numva novuga nuko hari ubuzi rero, ubwo buzi butandukanye. Hariho novuga ngo production laborer, no kuvuga kuza gukora mu mayizine atandukanye, usanga bakora ibintu bitandukanye. Hariho usanga bakora ibintu novuga ngo ibifungurwa canke materiel zitandukanye, canke ukinjira ngaha uje guhiga akazi novuga ngo production helper, meat package canke paka, jar helper. Uvuga ngo ubwo nubuzi bwose novuga ngaho usanga buhari mu ntuzatandukanye, kandi usanga abantu novuga ngo abana bavukiye ngaha canke abahamaze ngaho igihe kirekire usanga badakunda kwitabira, benshi baba bararondeye, baba baciye biga, usanga bari mu bintu bigiye nyene bitandukanye. Rero ubwo usanga buza gukora abavuye mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Okay, rero sinzi ko wewe witeguye kugira ngo dutangure turabire hamwe. Dutangure turabire hamwe. Uvuga ngo uyagereze rero imashini yawe, hanyuma ufise ka internet tuze kugenda turajana, biraza kuryoha cyane.
hanyuma urashobora kugira nyimba iyi channel utaragira subscribe kugira ngo amavideo ngoza nashikiriza y'amayira menshi yogushikana muri gihugu ca Canada uzeze urayaraba kandi ndakwifuje ugira umugisha bonne chance itanga imana no sait jamais nejo ariyo kwisanga na washitse muri Canada twagiye rero karibu rero tukurikirane ja muri Google yawe canke ufise aho wandike iri jambo rivuga ngo Canada Care Site.com wandike ibi Canada Care Site.com canke Canada Care Site.com hanyuma rero mwibuke ko akazi turiko turarondera na akazi no kwita ngo factory workers ko gukora mu mahinguriro atandukanye jambo rero ngaha murahabona wandikemwo muri keyword canke job title wandikemwo ijambo rivuga ngo production labor hanyuma ujane kirisere ugire kuri recherche hanyuma ucuraba visa désolé twanditse production labor hanyuma mu kurondeza rero ngaha urashobora chine yanje sinzi biko biraba urashobora kwandikamo ushaka province runaka kuzoja gukoramwo urashobora kwandika production labor ukora muri ayo mahinguriro hanyuma select ukaca selectiona province ushaka hano ugize ngaho ubona ko province acaza Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and abantu zatandukanye ama province atandukanye muri kino gihugu ca Canada naho ni kuvuga wa selection province habaca baguha ibisagara birimo muri iyo province ucu selectiona igisagara ushaka canke ukarondeza mu gihugu cose aho urose ako kazi akaba ari uza kugakorera rero no kuvuga ngo naho ngani construction electrician for men he'll miller feed and floor mill genda nyine urarondeza ugashika yepfo production supervisor and genda just urarondeza ukaraba okay dufate rero nk'imwe muri izo turabe nk'imwe muri izo okay reka turabe nk'iyi production labor okay uyifyonze ko baciye bayiguha ndire anamanoti aya namanu z'amapipikasi kumacamo okay ona rero no kuvuga ngo akazi kari aha
Brandon, Manitoba, Canada. Hanyuma company yitwa Maple Leaf Foods Inc. Hanyuma nukuvuga ngo language is English. Hanyuma what is important here, no degree, certificate or diploma. Akazi ugakora nta no degree or diploma, no certificate or diploma bikenewe. Experience, donc yango urashobora gutanga ka experience office bafatiraho wowe ugeze. Website, environment, orders, hot, cold, visuality, wet down, safety handling skills. Aya ni ibintu n'ama responsibilities umuntu aba afise, kuraba ibifungurwa ko bikorana isuku, ibintu nk'ivyo, manually pack goods into bags and boxes, gupakira n'intoke ibintu biba vyakozwe ubishira mu dufuko cyangwa udusakoshi n'udusashi twavyo, koza mu mashine, guhanagura imashini n'ibindi. Okay. Additional information, security and safety, work condition. Sinoza ndabisoma vyose uko turiko turiga, uraza kubiraba neza. Ndiko ndakwereka gusa amayira bocamwo. Hanyuma hari igihe usanga bisaba nko guterura ibintu babisuka mu mashine ibihingura, usanga ari 23. Hari igihe kenshi bakubaza ko ushoboye guterura 23. Aya nama benefits usanga kugira ino hari igihe baguhaye akazi ugize utubazo runaka, urwaye amenyo usanga baza kukuvuza, donc health care plan, kwitaho n'ibindi, kuronka ama assurance n'ibyo navuga dodo ya nyene ingwara zitandukanye. Hari ingwara zimwe zimusanga bakwasira. Okay. Hanyuma imbere yuko nza kuvuga kuri apply, reka ndabe no kuvuga ngo aha natoye imwe, natoye hamwe. Uduze rero hejuru, comme ça. Okay. Everything you know is in your mind. Mashine yanje. Ihangane. Okay, urabona rero duze hejuru. Send major help you thousands of African job opportunities. So hanyuma rero bisaba ko ufata akanya ugasoma n'izi mpuzengizi. Bisaba ko imbere ko applyinga ubanza ugasoma tuno tuntu utunya turi ngaha: immigrate through rural and northern pilot with this job. No kuvuga ngo twebwe rero no kuvuga ngo turi navuga ngo tuba dushaka guhiga akazi turi hanze, uvuga ngo ya Canada ni byiza ko tubanza tugasoma utu tuntu ngaha, azumva ibintu ngaha byose ukabisoma ukaraba. Hanyuma ikindi nomera nk'utanga kimano nuko akenshi ibi urabisoma ukaraba kugira ngo nihagira usaba ka kazi cyangwa muri lo arigihe bakubaza utubazo tumwe
ukabishura bihuye n'ivyo bakeneye. Urabona ko ari novuga ngo bitandatu, ni bishika kuri bitandatu, ukaraba ibintu bakeneye akaba ari ivyo ubishura, kuko novuga ngo aba bazungu bameze nk'ibimashini, reka nkoresha iryo jambo. Iyo abajije ikintu ukamwishura ico akeneye arabikunda cyane. Hanyuma nuko kandi umaze gushika ku kazi barakwigisha. Ino nubwo uvuga ngo urabizi neza, ushitse ku kazi barakwereka iki gifungisho na guca, burya ahanya kuri iyi mashini ukora nkuko no ngaho ugenda guca. No kuvuga ngo nico akenshi babaza gusa ko aho ivyo bintu ufise experience, kugira ngo ntuzobatware igihe kirekire bariko barakwigisha, bariko barakumenyereza, barakutraining. Sawa, usubiye inyuma turashobora kuraba ahandi. Reka turabe telecommunication supervisor. No, reka turabe kuri okay. Wana rero ngaha kuri kakazi aka, reka tubanze tukavugeko. Canke hinge gato aho rero ni kamwe production laborer. Ako ni kamwe ushobora guhiga hano uja muri ivyo production laborer, ukuvuga mu mahingo atandukanye. Canke urashobora guhiga ukandikamwo tuwumve kandikamwo production helper, tugira recherche, production helper, tugira recherche, production helper, tugira recherche, puis ugize ama production helper baca bakuzanira rero ngaha Are you all my personal dreams? Okay, sorry guys. Okay, wanditsemo production helper, una musinga harimo nka inya ucikako production helper, una kari nyinshi ngaha. Easily find machine. Okay, katurabe nk'imo twaje kugurura. Ndaje kugurura ipuyi kwa kuvuga akazi ko turahiga. Ana nga location kari Cell St. John, New Brunswick, Canada. Naho hanyuma company yitwa guca Advantage Personal. Language education ngaho urabona ko aho barasaba education. Kajya kambere production laborer, ubona ko hajya hambere kwitwa ni kuvuga umurondeza ari aho heshirira ukiri gasanga ntibirirwa barasaba ntuzenya nta byango nta kuba warize basaba, ariko urabona ngaha basaba ko ufise niveau n'amaburiburi ya secondaire, kuba warize secondaire cyangwa warize
cyangwa ufise certificate navuga ngo cyangwa urupapuro rwa kaminuza. Hanyuma urabona kandi kano kazi bisaba ko uba ufise ntuzenya ukwezi cyangwa ku mezi ndwi ufise experience. Aha kano kazi bagusaba kuba ufise experience. Okay, nico novuga. Hanyuma aha munsi naho ucuca ugiye kwa applying. Aha cyo kwa applying mu kanya ngo ndakivuge ko no kuvuga ngo urashobora guhiguma urugira guhigisha heshi ubuzi bwinshi wabuhari cyane. Wewe uguma urondeza nk'ubu urabona production laborer yaheze, production helper niyo twaduhejeje. Urashobora kujamo kandi ukagira ukayiga nk'akazi ko gutekera ibintu package. Navuga ngo package canke cyangwa kandika meat package, gutekera nk'inyama, gutekera akanyama. Baca bazana Kembo nabona ngaza vya meat package. Ma publicité gaye ni mecha. Aha urabona ngaya retail meat cattle aha hose. Donc ni nyinshi cyane. Nashobora rero wewe kurabwa ugatoramo ukagenda hose washaka kuri applying ubaza. Aha hose aha Toronto, Ontario aha hose. Turabe nk'akarorero ngaha rero imwe meat package cyangwa ukandika package gusa. Donc haba hari ubuzi bwinshi. Okay, ma publicité nyinshi. Ariko nzobikuramo ejo. Okay, wana nkakajya nkibitseko no kuvuga ngo aka kazi kari Ontario Canada, no kuvuga ngo kitwa guca anya Ontario LTD ahonya butcher shop. Nako kandi ko guteka ibintu by'inyama cyangwa kuhereza abakiriya inyama bakeneye. Nta certificate ikenewe, nta diplome ikenewe. Experience ariko bavuga ko experience of 5 or more. Ufise experience y'imyaka 5 cyangwa irenga. Ni bimwe rero namye ndababwira. Urashobora n'ibintu byo by'inyama byo mu nyama abasaba ko ufise experience. Si kuvuga ngo hashitse usanga nubwo waba uyifise yo muri Afrika usanga ivyuma bakoresha bitandukanye. Rero kuvuga ko uyifise ni vyiza, mugabo n'ubu ufite bavuga ko uyifise babaza ko ufise experience y'imyaka 5 canke irenga kugira ngo bashobore ntibizobatwara umwanya munini ngo bariko baragufoma. Donc bashaka umuntu ivyo bintu yarasanzwe afisemo akanosyo na gatoya ivyo kubaga. Ivyo navyo no kuvuga n'ubwo hoja kuri internet bashobora kubaza ibintu bijanye no kubaga kuma canke gutekera inyama. Eka ikibazo bakubaza ati aho wahora ubikora hehe ibintu nk'ibyo. Urashobora kwidocumenta ukaja hafi y'iwanyu aho ahantu ubona bakunda kubaga ukabaza utubazo dutandukanye kugira ngo ushobore kubitangana cyangwa ushobore kwandika aho hantu cyangwa ukabaza ko utanga izina ry'aho hantu bakakubera tena.
mbega rero bigenda gute kwa applying rero no kuvuga ngo okay, kwa applying urabona munsi baca bakubwira ngo apply now, apply now. Okay, ufyonze kuri apply now urabona nkaha batanze hejuru via email, urashobora kurungika par email, upload resume and cover, kubirungika par email, upload your Canadian resume and cover letter so we can contact you whenever we receive a new job order. Nukuvuga ngo aha rero ni nk'uyu nk'akarorero, icyambere no gukora ntuzenya resume canke cuno kwita CV. Hanyuma iyo CV rero uyikora gute? Uyikora mu buryo no vuga ngo bwa Canada, nk'ama CV ngaha muri Canada. Urashobora kuja muri Google ukandikamo ukababa example ya ntuzenya CV ya Canada, bashobora guca bazikwereka ugaca utora mwimwe ugaca uyikora wisunze intuze yakuntu zikogwa amaseve yo ngakuntu bayakora. Iyo CV rero no kuvuga ngo uyigira wisunze akazi ushaka kugira, ngo ari production laborer ucugenda ukaraba ugakora iyo CV wisunze iyo ntuzenye, cyangwa ukakora CV wisunze food and beverage processing, cyangwa ugakora CV wisunze production helper, cyangwa ugakora CV wisunze meat package, cyangwa ugakora CV wisunze package. Donc ukora CV bivangwe n'akazi wewe ukeneye. Hanyuma nkunga urabona yabanda yifise no kuvuga ngo ucuja hahandi muri canadiancareersite.com ugaca wandikamo ya title yawe ukagira ugacuza urafyonda buri company yose urumva musi haba handitse apply now. Hanyuma renga urabona ingwa mu machine yabanda yifise naca ndayishira ku ngaha. Hanyuma ubye ugafata iyi email ukayikopya, iyi email yo haruguru ukayandika ukayikopya, ugaca uja kumwandikira kuri email ukarungika nayo maseve na lettre yiwawe na lettre donc ya ku kazi. Hanyuma ukagira niyo CV, hanyuma na donc ukahiga utuntu twose ubona bagusavye. Ngaha nkorana nk'uwo yavuze ngo make sure your resume and the cover letter, resume na ntuzo ya na lettre yerekeza bibe biri à jour, kandi habe harimwo imantuzenya ubumenyi obufise kuri abo kazi uri kurahiga na experience ufise. Urashobora rero gufata email ugacubirungikako, cyangwa ugafata iyo ntuzenya iyo letter wanditse irimo ubumenyi na experience office hamwe na ntuzenya na niyo resume yawe ugacubifatanya ugacubirungika kuri iyi email. Urashobora ikindi no kubwira, urashobora kuba uri hanze ya uri muri Afrika, ushobora gufata iyo resume yawe iyo novuga ngo iyo lettre na resume yawe ugaca ikindi uvuga ngo uri hande uri Afrika ambe ya Canada, ngabo rafise email ushobora gutemwanya ukamuvuga, donc ukatangana n'imyidondoro yiwe yose. Nico novuga. Hanyuma ukasaba icucu basaba rero n'igiki uri kurandika, urabasaba ati jewe nkeneye yuko mwasabira work permit hiyo ndi ready kuza gutangura akazi. Nico kindi novuga. Bisaba ko buri gihe wapplyinze usabe ucugashira ku munsi nditeguye kuza gukora, mugabo nari nkeneye ko mu nsabira donc work permit, hanyuma nkacanza gutangura akazi. Ubwo rero bonne chance, mugira umugisha. Kaze mu yindi video novuga ngo yahaye amahigwe abantu 6,000 muri uyu mwaka uheze 2021 bashoboye kwinjira mu gihugu ca Canada.
rero nashaka ko muri video ikurikira uzoba ari huri kugira ngo iyo video ndayikwereke niyo nzira yindi ndiko ndabategurira nzobasangiza uzobe ngaho nanje bariho nzobandi umenye kuko buri mwaka kino gihugu ca Canada cakira abantu 6,000 bavuye hanze yacu baje gukora niyo nzira ngomba kuzobasangiza muri video ikurikira. Urashobora kuba subscribe kugira ngo uzoyiraba, hanyuma ikindi usangize n'abandi kugira ngo bitantira amahirwe yabo. Imana ibahezagire cyane. Bye.